Kugira Uburundi bushike ku mbona kazoza y'igihugu cifashe muri 2040 itembere muri 2060 hategerezwa gushirwa uburyo bwinshi mu vyo gukinga impanuka ibiza n'isibe na cane cane imiriro. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Professeur Elise Ntamba kuri wa 13 Rusama mu gihe hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abatabazi. Urumva ko aho bageze naho batarashika kure cyane, urumva ko hasumba aho twahora igikuru nuko batanguye. Ico tubasaba nuko bubandanya, bibaye ngombwa leta igakoza kuboko mu mufuko igapanga bavuga yuko bavuga ko kino planifie en réalité l'échec. Umva rero bapanze ingene ibintu bizogenda, boca bafata ivyo vyabananiye bikibagora bakazogenda barabigorora buhoro maka bakazokwitunganya ku buryo protection civile igera ku rwego rushimishije mbere rushikira n'ibihugu biteye imbere kugira ngo yabona akazo dishoboke. Elise Ntamba yarashikirije kandi ko bandi bari bakwiye kwigira ku miriro yononye amasoko atandukanye kugira ntibizosubire. Nukubona amasoko bagerageza bakiyubaka barapanze ibintu neza ku buryo habaye isanganya y'umuriro amakamyo ibyo bikamyo by'igipolisi gitabara bironka aho bica mo basanga abadandaza n'abaguzi na twebwe abantu banyuranye ugasanga twifashe nk'uko bisanzwe mugabo ibyo bikamyo bije bishobora aho bica bibuza aho bica bica bishikira aho hantu umuriro uri wamaze guturira ibintu byinshi cyane, uruhombo rw'amazi kuba runini bica bigora. Nico kimwe mbere no mu makaretier tubamo abantu barubaka bakagira utubarabara duto kandi ntuzenya inzego za leta zibije zapanze yuko hazoba amabarabara atuma ivyo kamyo birengana. Urumva ni hahandi nyene igihe rero abanyegihugu twigenjeje nabi bica bituma igipolisi kijeje gutabara kitaruhaho gica gukitabara. Urumva rero bisaba yuko abene yugu duhindura ingene twiyumvira tugahindura n'ingendo kugira ngo twese magiranire mu ntwaro ibereye, twese turunke inyungu, twese duhurira, twese turafise ubuhara mu kungene ibintu byacu bitagenda neza kubera intwaro ibereye tutarashikana ahantu hashimisha bamwe mu bice vyabo. Amasanganya y'umuriro akamaze konona amasoko atari make, harimo n'isoko nkuru ya Bujumbura yarimwo ibibanza bishika ku 3,000 yakoreramwo abantu bagera ku 7,000, yari yubaza ku mafaranga agera ku miliyaridi 1.5 y'amafaranga y'amarundi mu mwaka w'1994.